Sheri ugiye ko wihuse kugenda naheje kwitegura. Sheri birahindutse barandefunye ku kazi. Sa Sheri kubera iki vyamagucyo ariko kubera iki wandetse nkitegura gutya ko sumbona ntubimbwire. Oya sishobora kuvyemera. Please ndakunda turavugana ku mugoroba. Sa Oya sishobora kuvyemera. Sa ndakunda Sheri. David! 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 Sheri karibu kumeza. No Sheri namaze gucerwa ku kazi Sheri. Sa Sheri urimo so mubigenza gutyo kandi ndakuravye neza wewe urimo tubisa. Sa gute Sheri? Office undi mugore. Sa bebe. Utegereza ko office undi mugore. Ego. Ndagenda ku kazi ugasigara uri. Kandi ndakubwire David ndakubwire neza ivyo unkorera bingeza ahantu. Kandi ndakubwire David igifise intango gifise n'iherezo. Ego. Anche ntabwo kwinjira mu yamani wa. Nta kintu karibu. Murakoze cyane. Karibu. Murakoze cyane. Karibu. Merci. Ni sawa. Murakomeye. Bebe ni sawa. Igihungu cyakuze. Umwana. Ni sawa bebe. Papa. Papa, bonjour. Ça va? Wakuje Mungu wawe yakutse. Pale, karibu. Mwakoze. Bale ni karibu misasa. Murakoze cyane. Ego. Bale. Ego nta kibazo. Merci. Bebe horera. Wakuze. Chérie? Annie? Chérie? Annie? Chérie? Nta mwanya mfise wo kukumviriza mbisa ndengana. Nusubire kungora namaze gufata decision yo gutaha iwacu. Annie. Quoi? Annie. Marraine. Ibintu byaze ndagenda babwira. Niki? Marraine. Namaze gufata decision yo gutaha. Hari iki? Sishobora. Habaye iki? Annie. Nako ntagerageza muri runo rugo. Annie. Yamani bataka imisozi afise ukuri. Sishobora kuresista kuri. Sishobora mbare. Annie. Nashobora kuguma
manzi ugabanya ishavu gabanya ishavu ndakumva ndagutahura gabanya ishavu ingo twicare ani ihorere ingo twicare ingo twicare tubivugane ihorere gabanya ishavu ani gabanya ishavu Chérie, bébé. ingo kibondo ingo mwana ingo ihorere hora nta na kimwe ihorere hora sheri ani raba umwana wawe ngena ariko ararira sheri ihangane mwana nukuri narushe ndabyumva ndagutahura ndabyumva ntuhore kubera ko ufashe decision yo gutaha muhira mwana ntushobora kwibaza ibintu birengana ani ndagusabye nyumvirize urazi ko je nubatse imyaka 8 ibi byose mu rugo bigomba kuba ani uru rugo ni rwawe sugo wundi muntu uruke uje muhira waravuyeyo ugomba gusubira muhira mwana nukuri narushe nakunagerageza narushe sishobora kuguma ndagutahura mwana wanje uru rugo ni urw'iwawe mwana wanje ugomba uruturusigire mbere ikintu cyose kiba muri uru rugo ntuzosubire kwiyumvira gutaha iwanyu rwanira urugo rwawe Sisi oui David, nibiki? Ingorane nkizi mu rugo. Urugo rugashyuka. Urashobora kutubwira icyabiteye? Hamwe umudamu afata ingingo yo komoka hagati urugo rwiwe. Dusigurire tumenye ibyo bibazo bintu mufite n'ivyahe bimeze gute. Birashoboka ko dusigurira ukaduha umuco wavyo. Bale. Nukuri nkuko nami ndabibabwira kuva kare. Nako ntagerageje mu rugo wanje. Ndagerageza uburyo bwose urwo nkarubukora. Ariko nkabona umengo ndiko ndasesera mu kiva. Gute? Uko bukeye ko bwije Jesse ntaho umugore wanje. Gute? Bale, uko utangaye nanje niko ntangaye. Mujya mubatse. Ntacyo ntakora, ntacyo ntamukorera. Zinduka mu gitondo nja ku kazi. Bale, nta kintu na kimwe namukorera n'ukuri. Oya, iyo siyo ngorane. Mubatse. Nukuri ndakunda umugore wanje guhera hasi gushira hejuru. ani tubwire mwana niki Mahe urabona je nogira kuri decision yo gutura urugo rwanje atakintu gihari nanje nivyo bintangaje Mahe narushe n'ukuri narushe David ndamukunda kandi urabizi ko navyemeye imbere y'Imana n'abantu hariko ivyo nkorera mu rugo narambiwe sishobora gushoka mfata decision nkiza atakintu gihari utashobora kukubeshera David ni umugabo wanje mubazi uku nukwezi kugira gatatu uku nukwezi kugira gatatu umugabo mu rugo atazi kumwicaye muhira ingeza se sitazo ibyo twari tubimenyereye nijoro arashika tevye agaca yishikira ku mahodi ntafungura no gufungura shobora kubibamwe gute umwaka wose sishobora kubiresist nukuri narambiwe sishobora kuresist umugabo adatanga umwanya n'umugabo wa hehe n'umwana ntamuha umwanya kiretse jewe basi umwana amubonera mu gitanda naho nyene asinziriye ubwanje jewe nta mu mwanya nituronka umwanya wo kuyaga sishaka no kuvyiyumvirako ndimo nta mu mwanya rero sishobora kubaho gutya David ufise inzu nziza ndabizi ico nkeneye n'umwanya wiwawe nta kindi ivyo bindundatira ivyo bindugenda uratira mu bantu ni bangaye bafise ingo zikomeye ngaha sishobora kubandanya mbana nawe bimeze gutya sishobora
sinshobora mama. nabyumvise mwana wanje nabyumvise. David nibi wari uduhamagariye erega uko ibitubwira twari tuzi ko ari ibintu bito kumva umugore hageze aho ivarizi ishika ngaho imbere y'umuryango. Byari ibi wari uduhamagariye kubona urugo rwawe rwakunaniye kujira. Pareil kiri ibi bintu tuvugana n'umuhungu wawe. Niko David ukaduhamagarira ibintu nk'ibi ugasoma icyayi mu rugo ntukine indyo ugasoma amasitoko kuzuza nta mbono uzana imiduga yuzuye none birya abandi cyangwa uje kurya mu kabari. Umviriza ndakubwira ndaguhanura ijya telefone uraramo ngo za WhatsApp mama ngo za Twitter ngo mama za Instagram ngo mama za Facebook ntacyo zikumariye. Urugo nigo rwa mbere ibyo byose yaje bitaye yarondera wewe mu mwanya muyage mwicare muvugane iterambere ry'abana iterambere ry'urugo. Abantu nibo bayamaze burya ngo ukuri gushira mu kiyago. Uravyumva? Uje mu rugo uraba umudamu mubaza uko yiriwe umwanya mufyinate none abo bazungu uri kuraraburaho umwanya hari cyo bakumariye muranahura na rimwe basa ukuri impande wagiye kurondera ukamuzana impande yawe mwegere umwiteho muyenga yenge mufyinishe. Uravyumva? Kugwa si bibi kibe no guherayo rabusa umudamu w'ikigongo warahimutse bigeze umwitaho raba usubire mu bako rugo urugo rukomeye rufise kazoza. Uravyumva? Raba usubire ikigongo. Ani umugabo wawe ndemeye icyaha narakubabaje bihagije ariko kwabaye kutamenya. Ani ndakunda Ani ndashaka ko je nawe twubaka urugo tubakarero kabandi. Ani please Ani ndashaka twubaka urugo ngo tutigeze tubikora bifuze ko twubaka ndakunda umugore wanjye Ngukunda no umutima wanjye kugeza ubu ndatuje yo ntacyo mfise kimbabaje yo ubu numva amahoro adashira kuba ngufise sinoreka kuvyiratira naho benshi batifuza ko dukomeza tuzokomeza.